n'ibitari bike. Ubwa mbere bwo murazi yuko igihugu gitegerezwa kwama gitekaniwe. Rero urugamba rw'amahoro n'umutekano ni urugamba rw'amaho, kuko ntituri mw'ijuru, ndetse twese turanabizi iyi si iriziziwe n'amashetani atari make, twama duhura nayo. Nico gituma mu mugambi w'amahoro ingabo z'igihugu, urwego rujejwe kwivuna basi n'abajejwe umutekano bama bagavye imisi yose. Nico gituma urugamba rw'amahoro nago rwamamwo kugira abantu bagume batekaniwe, bakore umutima uri munda. Mu bijanye rero n'umutekano, Uburundi ntibwicungerereye gusa, twaragiye no gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro n'umutekano. Murazi ko ingabo zacu zisanzwe ziri mu gihugu ca Somalia, zikongera zikaba mu gihugu ca Repubulika Centrafrique, zikongera zikafasha n'igihugu ca Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo naho nyene kugarukana amahoro. Turashima yuko rero izo ngabo zihesha iteka Uburundi, kuko aho ziri hose barazubaha kandi barabona yuko zikorana ubwira n'urukundo. Mu ncamake nababwira ko igihugu gitekanye, ntanzu iriko irasha, abarundi barafungura, barafise ibyo bafungura, abarundi bari ku kivi, kandi abarundi bari mu mwumvikano ntangere. Naranezerejwe cyane no kubona inyifato y'abarundi yahindutse. Turiko turaraba nk'inge n'abantu bagura ingendeshwa, hariho abavuga ngo Burundi burakenye, mugabo nk'ubu turavye nk'imiduga yinjiye mu gihugu yaguzwe mishasha irarenga n'ibihumbi cyane. Igwirirana ry'abantu kandi rirafise ingaruka no mu buzima busanzwe. Turavye nko mu bisagara, ibisagara bica vyaguka cane, biriko biraguka ntibihuye n'integuro iba yarabayeho. Nk'ubu turazi yuko ibisagara binini Bujumbura, Gitega, Ngozi, turabona yuko hazi ikibazo kijanye n'amazi. Kubera ibisagara vyabaye binini, tugashimishwa n'urwaruka. Urwaruka ruriko rurakora rutiziganya kugira rwimbure iryo tunga kama rishoke mu makungu. Nababwira yuko twabitanguye gushora ku mugaragaro no kwimba ku mugaragaro, twabitanguye mu kwezi kw'indwi, mugabo gushika muri uku kwezi turamaze kubona ko twashoye umwimbu urengeye imiliyoni 14 z'amadolari. Murumva yuko twobandanya umurindi, tworonka n'amahera mva makungu azotuma dusumira hanze ivyo tudafise ngaha mu gihugu. Navuga yuko turi nko haziko nk'abantu bagize umuryango wa bene Burundi bari hamwe muri urugendo turimwo rwo kurondera iterambere ry'igihugu. Twama twabivuze kandi tuzokwama tubisubiramwo. Abarundi twese turi mu urugendo rurora ku gihugu giteye imbere. Iyo tuvuze igihugu giteye imbere, ni ukuvuga yuko abenegihugu bose baba batunze kandi batunganiwe mu vyabo no mu babo. No munsi rero ko tubandanye urugendo, murumva yuko tutarashika ibibazo duhura ni vyinshi, mugabo kandi urugendo raruhisha kandi rusaba kuba ufise umutima wemera yuko tuzoshika, tukongera tukagira n'umutima wo kwihangana, tukihanganira ivyo duhura mu nzira, kuko mu nzira ntashobora kuba hatari bisebutse. Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana niho twama tubona ahantu Imana ivuga iti ntugire ubwoba. Iyo ufashe urugendo n'Imana ibizi bizoba ejo,
nico gituma yamubwira iti ntugire ubwoba ndi kumwe nawe, nyemera gusa hanyuma ufate urugendo. Muri uwo mwaka rero turiko turasozera, muri urwo rugendo twahanganye n'ibitari bike. Ubwa mbere bwo murazi yuko igihugu gitegerezwa kwama gitekaniwe. Rero urugamba rw'amahoro n'umutekano ni urugamba rw'amaho, kuko ntituri mw'ijuru, ndetse twese turanabizi iyi si iriziziwe n'amashetani atari make, twama duhura nayo. Nico gituma mu mugambi w'amahoro ingabo z'igihugu, rwego rujejwe kwivuna basi n'abajejwe umutekano bama bagavye iminsi yose. Nico gituma urugamba rw'amahoro nago rwamamwo kugira abantu bagume batekaniwe, bakore umutima uri munda. Mu bijanye rero n'umutekano, Uburundi ntibwicungerereye gusa, twaragiye no gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro n'umutekano. Murazi ko ingabo zacu zisanzwe ziri mu gihugu ca Somalia, zikongera zikaba mu gihugu ca Repubulika Centrafrique, zikongera zikafasha n'igihugu ca Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo naho nyene kugarukana amahoro. Turashima yuko rero izo ngabo zihesha iteka Uburundi, kuko aho ziri hose barazubaha kandi barabona yuko zikorana ubwira n'urukundo. Rero murumva yuko ingabo zirinda zikunda abanyamahanga, zikabagwanira zikabigura, ntizoreka rero kwigura igihugu cacu. Aha mu Burundi rero dushitse kuri uyu munsi igihugu gitekanye, kiri mu mahoro. Ariko rero iyo turi mu mahoro, nababwiye yuko shetani yoyo ntiyicara, kandi twame tuzi yuko aho hirya yacu ku mubanyi inzu yiwe iri kwirasha, natwe tuce twijajara rero ngo iwacu ngo rishobora gufatwa, na cane cane ko tuzi yuko hariho abama bariko barahigira Uburundi. Ariko ntihagire ugira ubwoba, ingabo zacu zama zigavye. Hagati mu gihugu naho nyene haraba ubugizi bwa nabi, hari abantu hamurunturuntu, haraba amatati mu bene gihugu, haraba n'abagizi ba nabi, abiba, abashobora gutata, birabaho. Mugabo turashima cyane ko inyamiramabi n'abajejwe intwaro bama bakanuye ku buryo ata mudugararo uri ngaha mu gihugu. Mu bijanye n'ubutungane, nico kibazo mbere ndavuga yuko kidufata umwanya muremure, kubera ubwo rwego rw'ubutungane murazi yo ruva. Kenshi nukuza turatahura ibintu. Urwego rw'ubutungane kera tukiri muri za ntwaro za Jogora duhure cari igikoresho. Twinjiye muri demokarasi rero, ubutungane buteza gutunganiriza bose kandi ku neza y'igihugu. Guhindura rero ibintu ntivyoroshe. Murazi yuko n'inzego z'umutekano twarinze kuzisubiramwo gushasha, hanyuma n'urwego rw'ubutungane bikabuko. Ariko rero ingorane duca tugira nuko urwo rwego turunagura muga dufise ibirarane. Hariho amatati duhora tubona nk'abantu bazana imanza zo mu 1930 na kangahe, tukabona izo mu 50 na kangahe, mu 60. Murumva n'ibirarane vyinshi, ku buryo rero musanga bitoroshe kubikora. Ku matati ya kera, ibyo navuga ibirarane, haraje ubutungane bunywanisha, kuko iyo habaye ibirarane ntimugire ngo biroroshe, na cyane cyane ko ngaha mu Burundi habaye ubwicanyi, gushika naho mbere no wahora yitwa umwicanyi ateba nawe akaba uwiciwe, bikabura uvangatirane, ku buryo rero ubutungane bunywanisha butereza kurondera
ingene abenegihugu abarundi bumva yuko twese twahomvye dutegerezwa kwikorera uwo mutwaro mugabo ukaba wakahise ntube uwubu. Rero hariho ujya mugwi wo kumenya ukuri no kurikuriranira utuma abantu batunganirizwa. Turaguma tubona hariho abari baranyazwa amatongo ugasanga bayanyaze cyabanyaza amazu baranana gusubiza mugabeje twabonye hari n'abagira ubwoba akavuga ngo hamwe bomenya ko ari jewe nagize ibi bava banyagiriza ko nari ndimo mu bwicaye bwabaye. Ariko uwo mugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira uragerageza ingene usubiza ivyanyazwe kandi mukaguma mubana mu mahoro, kuko twarabonye ko sabene gihugu babikora n'uburongozi bubi bwatumye ivyo byose biba. Nico gituma mu gusubiza ibintu mu buryo tubisubizayo mu bugwaneza atanzigo, abantu kandi boguma bafise inzigo yakahise. Mu butungane nyene twararavye turabona ingorane zikunda gushika, niho mwabonye duca dutangura gukomeza intahe yo kumugina abahuza mu mitumba, kandi twarabonye yuko ari ingirakamaro kuko ubimanza ziduga mu masentare si nyinshi nkuko zari ziri ubwa mbere. Tukaba twifuza yuko abahuza ahubwo bo kwigishwa cyane bakumva ingene bashobora gutatura amatati mu kibano bitarinze kuja kugora mu masentare. Twarongeye kandi turatsimbataza inama nkuru y'ubucamanza, kuko iyo nayo ituma umuntu abona ko yarenganijwe ashobora kwitura urwo rwego rukamutunganiriza, na cyane cyane urwo rwego rurongowe n'umukuru w'igihugu. Kandi turavye umwaka twararenganuye abatari bake n'abandi twasanze barira busema. Mu Burundi hariho abantu batemera intahe ahishize, uzokumva avuga ngo nzokuburanya gushikira he, kandi nahati bafise ukuri akaguma ashaka kubandanya yunguruza. Twarabonye n'abandi bunguruza gusa kugira bazembagiza abo baburana, ugasanga rero iyo bishitse mu nama nkuru y'ubucamanza turabitohoza tukabiraba, tumaze kubona ingene vyifashe tugahamagara uwo vyega, uwo dusanze yararenganijwe koko tukamurenganura, uwo dusanze nawe arira busema tukamubwira ingene vyifashe tukamuha n'impanuro. Ubwo rwego rero nagwo nyene rurakora kandi ruratuma n'abacamanza bahora barya ibiturire batarya ibiturire, kuko ababanzi bati naho norenganya noco rwangondagonde ruzoshika ari imbere uburuhiro bazomutunganiriza, kandi uwo mucamanza tukaba tumuboneye ubusa. Nagira ndabamenyeshe yuko mbere urwo rwego inama nkuru y'ubucamanza twaraciriye n'imanza abacamanza nyene bigenza nabi. Hariho abirukanywe burundu, hariho abo twahagaritse ikiringo runaka kubera gusa inyifato mibi baba baragize. Ubu rero tugiye hamwe twararavye n'ubwa mbere muri ubu Burundi dukoranije inzego zitatu z'igihugu, novuga urwego nshingamateka na nkenguzamateka, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu n'urwego rw'ubutungane. Twaragiye hamwe twese turaraba ibibazo by'abenegihugu bafise kugira ngo turabe inyishu y'ukuri, inyishu nziza itomoye twotanga. Ku rwego rw'ubutungane rero twarabonye yuko hakiri agahaze, duca tubona ko twobitunganya gushasha. Twaratunganije ingene ubutungane buzoba buriko burakora guhera mu mwaka uza, kuko dushaka yuko urwego rw'igihugu hose hacaba urwego rw'ubutungane ruboneka. Twarabonye ko urwo rwego ntigwari bwaboneke neza. Ubu rero tukaba twifuza yuko haba mw'izone hazobaho sentare y'intango, sentare nkuru y'igihugu ibe mw'ikomine, sentare y'ungururizo mu ntara, sentare ntahinyuzwa iheze ibe ariyo iziraraba hose ingene hakora. Muga turifuza ko nk'ubu muvuze ikibazo cy'ubutungane muri iyi ntara ya Gitega, umukuru w'urwego rw'ubutungane mu ntara ya Gitega azoba bibazwa ku buryo amenya ibyabaye gushika mu mihana, akabibazwa kandi akavyishura.
niho dushaka gukomereza ubutungane, kuko kare wamenga ntibasinda bibazwa, bavuga ngo barigenga, mugo bwigenge bwabo ugaca usanga kenshi nubwo konona. Mugo ubu turashaka yuko ubutungane ruba urwego koko rw'ubutungane kandi rufise ababibazwa. Ico cari ikibazo c'ubutungane turoguma turondera inyishu. Turazi yuko hariho abafise imanza n'ubu z'ibirarane cyangwa bavuga bati bararenganijwe, twaba tubabwira bandike bashikirize imanza zabo. Ubu ndazi yuko hatabuza abaje ngaha bibaza ngo tuje kuburana, tuje kwishura ibibazo by'abenegihugu, mugabo nta sentare ngaha icisasa. Twishyura ibibazo by'abenegihugu, nta sentare yaje ngo icisasa. Andi twari kuvuga duti sentare nahinyuzwe irashashe harya ababuranyi ntibaza, twaje kugira twumvirize ibibazo by'abenegihugu hanyuma dushobore kuvyishura. Uwo mwaka nagira kandi nshimire mwebwe abarundi mwese, twaratunganije amatora kandi amatora agenda neza. Twaranezerejwe ndetse n'amakungu yaranezerejwe n'imyifato y'abarundi mu matora, aho mugenda gutora mu mutekano, mwese muri mu mwumvikano. Ivyo tukabishimira rero n'abanyepolitike, kuko ubu biraboneka yuko bamaze gukura batakira ubusimbira hamwe. Abarundi mwamaze guca ubwenge, muramenya ko mutora imigambi mudatora umuntu. Rero turabibashimira ivyo kubona twagize amatora, ntihabe injyane mu bantu, ntihabe abarabana ijisho ribi. Mu bijanye n'ubutunzi rero, niho ubwo rugamba rukomeye ko turora ku Burundi buteye imbere. Turashima cyane yuko abarundi bakuye amaboko mu mpuzu barakora ibigwiza umwimbu. Kugira tumenye ko abarundi bakoze, tubirabira ku makori n'amatagisi, tukarabira no kungene abarundi bariko barakora utuntu dutuma bonye nubona yuko batanguye kugira imiryango yifashe. Mu makori n'amatagisi rero tuyaravye, amakori yaraduze cyane ku buryo twabona yuko amaze kubakurengako kuyo bari batoje umwaka uheze hararenga nk'imiliyaridi nk'amajana 3. Aho rero muca mwumva yuko abatanga amakori nuko baba barimbuye, abatanga amatagisi nuko baba baragiye gusuma. Ivyo byose vyerekana yuko amikoro y'abenegihugu ariko aratera imbere. Turaraba kandi inyifata ingene bariko barakora utuntu twerekana ko bateye imbere. Abarundi urabona ko ubu batangwe kuba bisuku, kuko kugira umenye ko umuntu yifashe umurabira ku ngene asa, ukabona ko afise isuku, ukabona ko afise agahuza atambaye ibishambara. Ubu rero biraboneka niyo umuntu ari mwibarabara akabibona. Turabona yuko mu minsi yahera abantu warabona yuko umenga mu maso ntibakeye. Turabona yuko abantu bakeye mu maso, mbere cyane uvuga ko Uburundi ari igihugu cy'abantu banezerewe. Turabibona kuko mperuka kugendera amakomine yose y'igihugu, naranezerejwe cyane no kubona inyifato y'abarundi yahindutse. Turiko turaraba nk'ingene abantu bagura ingendeshwa, hariho abavuga ngo Burundi burakenye, mugabo nk'ubu turavye nk'imiduga yinjiye mu gihugu yaguzwe bishasha irarenga n'ibihumbi n'ibihumbi. Turavye amapikipiki yaguzwe n'ibihumbi, abaguze amamoteri amwe y'amatara urababona n'ibihumbi. Caho hose bikwereka yuko bafise amikoro. Rero igikomeye ubu ni ukumenya gutunganya iryo tunga. Mbega ayo makori n'amatagisi turabitunganya neza kugira ngo biramire abenegihugu? Mbega tweho umwimbu twimbuye ivyo twarose ubwo ntitubisesagura tukaja mu nzoga z'ibiyayuramutwe? Hariho inzoga z'ubumara abantu banywa bakiyicira amagara yabo. Ivyo twamatiho turahimiriza. Hariho abadandaza bo bikenereye amahera, mugabo twebwe natwe ku rwego rw'igihugu dukeneye amagara meza y'abenegihugu. Iyo rero abantu babaye imborerwa, amagara yabo aca agabanuka cyane, ku buryo rero usanga n'iryo terambere turondera ridashobora kuza. Rero ku vyerekeye gutunganya ubutunzi bw'igihugu,
nababwira yuko naho nyene twaragize ubwigoro bukomeye cyane cyane nk'ingene dukoresha amahera y'igihugu. Ubu ku mahera ingene dutunganya amahera akora mu mwaka, amahera asohoka agiye kwerekana icyo agiye gukora. Nico gituma mubona hariho byinshi biriko birakorwa mutari mwiteze. Aho notanga nk'akarorero, muravye umuyaga nkuba ingene uri kuraba mwinshi mu gihugu. Umuyaga nkuba kuva mu 2020 tumaze kugwiza inshuro zirenga 3. Muravye ahahora twadugwati duto duto turamaze kwatsa utugwati twishi. Ubu twavuga yuko nta hantu hari amakomine hatashitse umuyaga nkuba, nawe utari bwashike ubu warashitse aho twara twita kure, kandi biratunezereza cyane. Aho hose n'uburyo bw'igihugu buba buriko burakora ku neza y'abarundi, gushikiriza umuyaga nkuba abene gihugu, gushikiriza amazi meza. Tuguma dukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umutumba n'umwe uzosigara utagira amazi meza. Ndetse twarabonye aho bigoye ko amazi hashika, twarahazanye wa mugambi wuko amazi duca tuyakura mu kuzimu, kuko aha muri Burundi ahantu hose turi aha munsi yacu huzuye amazi kandi amazi meza. Ivyo nivyo dukoresha amahera yo mu kigega ca leta, haba gusanura ivyasambutse, ayo n'amahera ya leta bariko barakora, ndetse n'ukorohereza bene gihugu bikorwa byabo. Aho twabwira nk'uburimyi, igihugu ku mbuto giterera abarimyi ibice birenga 50% mu mbuto. Kwifumbire igihugu gitanga amahera arenga ibice 71%. Hajyane waba ikiro wari kukigura ibihumbi 10, ucumenya kukigura ibihumbi 3 gusa, mbere ntibishika. Kubera iki amahera y'igihugu aza gufasha abo barimyi kugira bagwize umwimbu. Nico gituma tunezerejwe n'uko abantu bariko baragwiza umwimbu bimwe biboneka. Aha bica bituma rero dutera kamo n'abantu bajejwe abagwiza tunga kugira batangure guhingura umwimbu, bongere bige no kuwushora, kuko hariho abimbura bakabura aho bashorera, ibintu bikababorerako. Abagwiza tunga rero nibakanure kwa bene gihugu bamaze kugwiza umwimbu, dukanure dutangure kuhingura, twongere dushore mu makungu. Twarabandanije kandi turondera ingene ikigega cy'igihugu ndetse n'abarundi botera imbere. Nico gituma tutibagiye igisata kijanye n'ubutare. Twararavye dusanga nta handi tuzoronka amikoro y'igihugu azokubaka ibintu byose dukeneye mu gihugu tudaciye mu kwimbura iryo tunga kama Imana yaduhaye, ubutare. Tugashimishwa n'ugwaruka. Ugwaruka ruriko rurakora rutiziganya kugira gwimbure iryo tunga kama rishoke mu makungu. Nababwira yuko twabitanguye gushora ku mugaragaro no kwimba ku mugaragaro, twabitanguye mu kwezi kw'indwi, mugabo gushika muri uko kwezi turamaze kubona ko twashoye umwimbu urengeye imiliyoni 14 z'amadolari. Murumva yuko twobandanye umurindi, tworonka n'amahera mva makunga azotuma dusumira hanze ivyo tudafise ngaha mu gihugu. Mbere uwo mugambi warahaye akazi n'ugwaruka rurenga 1,800. Ibi byose bituma abantu bashobora kuduza amikoro yabo. Mu burimyi rero n'ubworozi n'ubutare nivyo bintu vya mbere bizanira itunga igihugu iyo twabigwijije. Muti none nta ngorane gakuri kuravuga ibyagenze neza, nta ngorane mwahuye. Ingorane twarahuye nazo, ariko zoroshe gutorera umuti, kandi tubandanye dutorera umuti. Ubwa mbere bwo twarabonye ingorane zigwirirana ry'abantu. Igwirirana ry'abantu rirafise ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu. Murazi yuko dukeneye yuko turonka abarundi bose babahinga bize. Igihe hari igwirirana ry'abantu, amashure acaba make, ntibakwigwe, za ntebe zikaba nkeyi, ibitabo bikaba bike,
kuko abana baba ari benshi cyane. Igwirirana ry'abantu kandi rirafise ingaruka no mu buzima busanzwe. Turavye nko mu bisagara, ibisagara bica vyaguka cyane, biriko biraguka ntibihuye n'integuro iba yarabayeho. Nk'ubu turazi yuko ibisagara binini binini Bujumbura, Gitega, Ngozi, turabona yuko hazi ikibazo kijanye n'amazi. Kubera ibisagara vyabaye binini, amazi yari yateguriwe hatoyi. Ubu rero twita ku rutare kugira ngo tujane n'ibihe turondera ayo mazi menshi kugira ngo abenegihugu baronke. Nico gituma rero igisata c'amazi naco tigira cicara, ariko murumva ko ari ingorane rijanye n'igwirirana kwaguka kw'ibisagara, si ubugaba bwabijejwe, ahubwo iryo gwirirana riratuma bizana ingaruka, natwe tugaca dutangura gukora. Muga murumva yuko umurindi wo kugwira kw'abantu ni munini, kugira rero tujane n'uwo murindi biragorana cyane. Nico gituma tugomba duhimiriza yuko tugabanya imvyaro, tuvyare ab'igihugu gishoboye kwitwararika, gishoboye kurera. Izindi ngorane twahuye nazo, akamenyero kabi. Hariho indongozi zitaramenya n'ubu yuko zitagiye guca ingero. Mu bisanzwe gukorera igihugu aba ari umusuku. Hariho abibaza rero ko bagiye guca ingero. Abo rero kenshi biragorana ingene batunganiriza abenegihugu. Ugasanga umwenegihugu aricara ngaho akabura inyishu. Izo ni ingorane twahuye nazo uko bukeye uko bwije. Twarahuye n'ingorane zijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu ntara zimwe zimwe nka Kirundo. Turazi yuko nk'umwimbu w'ibigori mu Kirundo hari aho uzogabanuka kubera uruzuba rwabateye. Murazi yuko n'imyuzurira nayo nyene ifise ingaruka. Turavye nk'Abanyagatumba bimutse bakaja kuba umenga bari mu makambi y'impunzi, ntivyoroshe. Tuguma turondera umuti w'ivyo bibazo, ibibazo tuguma duhura. Hariho no munsi abagifise imyitwarariko myinshi, hariho nk'imiryango y'abatwa gushika batararonka amatongo. Tuguma turondera ingene tuzobaha aho baba, n'ubu turacabandanya turaba aho bazoba. Ivyo byose nibazo duhora navyo, ariko tuteza guhangana kuko nkuko nabwiye turi ku rugendo. Ntihagire umuntu acika inkokora, uri ku rugendo urahura na vyinshi, mugabo igikuru no kuguma tuza turabitorera umuti gushikaho igihugu kizotera imbere. Iyo ni incamake wovuga ubuzima bw'igihugu murazi ntiyomara ku munsi umwe, ariko mu ncamake nababwira ko igihugu gitekanye, ntanzu iriko irasha, abarundi barafungura, barafise ibyo bafungura, abarundi bari ku kivi, kandi abarundi bari mu mwumvikano ntangere. Nagira rero mperaheze nshimira Imana mushobora vyose iyo yaturinze uwo mwaka, yadushoboje ibitari bike, yongera irafasha n'abarundi, irarungika mutima mweranda aja mu barundi bose batangura kubona ko ari umuryango umwe, ari bene Burundi. Abakuru n'abato bose bakaja hamwe. Nk'ubu turanezerewe kubona ngaha turi harimwo indongozi, harimwo abatwagwa, muga twese murabona ko twicaye dutekaye kandi tumerewe neza. Ibi byose novuga ni umwimbu w'ibikorwa y'uru rugendo turimwo twese tushize hamwe. Nkaba rero no munsi twaramutse tuje kumviriza akatubakiye kugira ngo turonke n'ingene tuzotunganya imigambi y'umwaka uza dutunganiriza abenegihugu.